mu mwaka w'2020 ni kuvuga imyaka 5 irashize mu gihe havugwa amajambo menshi yuko umuririmbyi MZEE YUSU yasanzwe aririmba umudiho wa taarabu yuko yoba yahevye kwikora mu gahogo. Aho ico gihe yamenyesheje abantu bamenyesheje ndetse nawe nyene amenyesha yuko ubu agiye gutangura gukorera Imana. MZEE YUSU uvyibuke neza yuko yari afise amalbamu atari make y'indirimbo za taarabu, ariko icyagiye gutungura abantu benshi canke gutangaza abantu benshi hegereje ukwezi kwa Ramazan nkuko twinjiye uno munsi nuko MZEE YUSU yagaragaje indirimbo yiwe yo kuririmbira Imana, aho yagize ati Ramadan yese hari mu mwaka w'2020 niho MZEE YUSU benshi rero baciye bemera neza yuko ahevye kuririmba taarabu. Ico gihe MZEE YUSU yakurikije mbere n'izindi kaswida zababa hafi zitatu. Yes, MZEE YUSU rero benshi bari bamwizi cyane mu ndirimbo za taarabu, yagiye gutungura rero abantu benshi canke gutangaza abantu benshi, kandi benshi bagiye barahurumbira kuraba iyo ndirimbo yiwe ya taarabu ya kaswida Ramadan ico yaririmvyemwo.